c'est la masse populaire qui en souffre, ibyo byo turabizi kuko naho ma ONG dufate mama wanje naho yokoramwo ubwoko bumwe gusa, naho yokoramwo abatutsi gusa 100%, bakaba aribo basalariye. Mais je sais que les bénéficiaires benshi baba bahutu ko c'est la masse populaire nombreuse, bien que nshatse kukwereka gusa image yuko ibyo byo kwiyasharana ngo mu ONG nta bahutu barimo ntibifise valeur nini cyane. Hanyuma naho bahatwara abahutu gusa bakaba aribo basalariye bayo ma ONG, ntibibaze ngo hari agahengwe, hari ikintu kinini bihindura. Je ndaba gusa resultat impact ibyo ama ONG akora ikamaziki mu Burundi, afasha domaine nyinshi zifise ko accès la masse populaire. Icyo nico abantu bari bakwiye gutahura, nayo kuvuga ngo kwekilibra kugira amoko kunuku bijya sinzi ko ari zijya ni service zisaba ko haba harimo ama competence. Bantu nibabe bakomprena yuko habaye ma offre d'emploi seulement bagire des enquêtes. Est-ce que mu ma offre d'emploi barafise ubuhamya bw'uko umuhutu ashobora gutora ikibazo cyo kuja mu kazi bakakamwima kubera ari umuhutu? Si c'est avéré yuko ibyo bintu biri vérifié yuko ibyo bintu ari byo, c'est là où il y aurait un problème. Yuko umututsi yakoze ikibazo kikamunanira ariko bakamuha akazi hari abahutu bagitoye, aho niho hari kuba ingorane mu bisanzwe. Na ibindi n'amaspekulation politique, je nibaza ko harabaye igihe cyo gutanga inyigisho z'ingene abahutu bofasha cyane le pouvoir bisolidarije bakaja hamwe bakagira bloc. Ivyo ni ivyipfuzo vya pouvoir de Bujumbura ko abahutu bogira bloc contre les tutsi, ariko uravye le tissu social y'u Burundi ko imeze ubu, abantu ivyo barabirengeye vraiment, n'abakibirimwo c'est insignifiant, n'abantu bake ataco bashobora kugira comme impact negativement kuri ico kintu. Ibyo ntibigikunze, nibashake bareke barondera undi mukenyuro, na ibyo gushaka kwarinya abahutu kwabo ngo bagire bloc contre les tutsi. Nimba hariho n'abatutsi biyumvira uko ko bogira bloc ihangana n'abahutu, abo bantu baracata umwanya. Ibihe tugezemwo by'isi canke bya politike nibaza ko byabasize.